ndibaza ku muhungu bitabaye pour la première fois urashaka kubibona ndibaza niko ndavyibaza kuko urumva ibintu bibaye ubwa mbere ntaba ari sharp none abimenyera gute ubona yabaye master dufate kw'ibyo bikorwa gaheze ngo akumva marira yote yagiye kubikora utabwe ngo afise bwo kuja kubikora je vous respect ariko utwo tuntu ibyo bintu byo kwigira utumana udupetit dieu urumva ukumva ko umenga we hari amakosa wemereye gukora ukagirirwa imbabazi mugabo uyunda yakoze aca bigicibwa atogirirwa imbabazi ntubona mukunda hariho ikintu mwe mutazi na gatoya twebwe nimuvuge ngo turavuga cyane ngo ntabanga ngo tugira nimba hariho umuntu wa mbere agira ibanga n'umugore je no bikibanga imyaka 30 ntari kubwiye n'umunsi n'umwe rero dufatura umugabo wanje naguciye inyuma kubera menga bigaragara muri societe nkaho menga biri honte cyane ku mugore je no guca inyuma nkanavyara n'umwana urumva umwe canke babiri batari gwawe ukanabarera niyo mpamvu rero mwebwe mushatse namwe mwoca bugufi abagabo kenshi bakunda kubigira nuko twebwe muri twebwe dusanzwe tunatinya twumva ko urwo rugo rutosambuka bazo kuvuga ko umugore adashobotse wataye urugo rwawe wagize iki niyo mpamvu rero nizo mbabazi rimwe na rimwe tuzitanga atari uko tutari no kureka kuzitanga ngo twibandanirize ubuzima ukundi tuba prisonnier yuko societe ishobora kudufata tukavuga tuti reka ndamubabarire nta kuntu bakunda kuja cane ndibaza mu bana b'abakobwa bahenda basumvye uburyo ambwira ati nzoze ndakugurira ibi nzoze ndaguha ibi nimba umwana ashaka kwambara agapantaro keza akavuga ati reka ndavyemere nimba ashaka telefone nziza reka ndavyemere kanshi cane ni mu bana b'abakobwa si cane mu bagore babandi kubaze ninde yakubwiye ko mbega abo bana b'abakobwa bishika bakagira iyo mico itari myiza ko aribo ngo baca bagira ingombi habwo ko bo bagira ingombi besha abara batekereje bitwaye neza bihanganye kurumva umwana w'umukobwa kandi shaka ujya kakantu nshobora kuba agiye muri izo ngeso hariho ubwenga menya araganira n'uwo mugabo arabona comportement zabo bagabo uko bitwara ku bagore babo rero no mukugira shura y'umuntu bazobana wowe n'umudiraga byoroshe ngakwemereye ko mubera umugore araba umuhungu afise imico itandukanye na yababandi yabonye kugira we wagira urugo rwiza kubesha ko ndagukunda ntagukunda as long as hari ikintu nkeneye no kinesi gukina no acting biratahuritse kuko nega n'ivyende nabyo ndakubwira shwa siko wowe urashobora kuba utari mubi mugabo ugahura n'umuntu n'ukuri atari mwiza kuri wewe atakorohereza ubuzima wera ntucuje kwitwa umunyamakosa kubera wahuye n'umunyamakosa nubwo isi muri rusanga ariko ici bijaji ariko ntiwo kwitwa umunyamakosa ngo wikwirpabilize ngo uri mubi kandi utari mubi kandi watari wabigize mu ruhara kugira bigende nabi cyo washaka ko bigenda neza Capital Center, where hard work pays off. Ndibaza warize Kirundi mu wakangahe mu w'icumi siko sinshaka kukuraba ngo mbone ngo kubwo bumanzi ngo niki katabuhari ariko uko biri kose pour la première fois bibaye ku muhungu hari ibintu bigaragaza ko byamubayeko siko ariko uwo bahuye mu nyuma tuvuga ngo wewe umeze uko nawe kanashatse wumve uwo bahuye mu nyuma tugihere hano mu kucishura uremera ko umwana w'umuntu muri we habamwe kwikunda kurenze gusumba gukunda mugenzi we ndabitahura ko kwikunda kubaho ariko sintahura kwikunda kurenze vuga ati yego nkanje ndakubwira manzi umbwira ati yego oya impamvu ushaka kuvuga oya wabona je ndakubwira ndikunda cyane birenze apana birenze muga tutabeshanye ubu nyene nk'ubu jewe ihwa ryonjomba nawe reka kujomba ndagukunda vraiment ndumva ko atakibazo wogira mbona ariko uburyo
umusonga uza kubundi ko ryanjombe uburemere burangana n'ijya uri kurambwira ari kujombe ukababara kujya kuntu ndaza kubisavira ndaza kubisafuringa bibaye kuri wewe nkuko je byo bibaye kuri jewe kandi ndagukunda ngiye ko moho tujomvye twese siko rirakujomvye nanje ryanje wowe urihandura nanje ndihandura siko biragoye ko noza kuri guhandura ndiko ndababonete siko yatujomvye twese biragoye ko nza kuri gukura wewe nanje ririmbo ndashobora kugihandura je nimba nyarukije kugihandura nkaza ubugira kabiri voilà ariko nibivuze ko ntagukunda je ntikunda no gukunda gute mugurumva yuko ndagukunze ubugira kangahe ariko si dushiye tuvyita ngo nikunze ngo cane yaba nikunze cane akacane sinagashize ko mugabo nashatse banze unyemerera uvuge ngo ego hageze kuva yuko umuntu muri we ayikunda kwikunda nashaka kugera uri kuriyumvira yuko ujya muntu agutwaye ubusugi bwawe bimubabaje cane gose mu gihe wewe ubwiwe butagiye none bwagiye ubusugi bw'umuhungu ndakubazi none umuhungu arabisugiyeho kwanza arabimanzi umuhungu atarakora sex bamwita imanzi ariko ubwo bumaze bw'umuhungu wobubonera nk'ubu je na Keri wodusuzuma womenya gute yuko Keri ari manzi ikatari ndakubwiye bitandukanye n'umuhungu ashobora gutanga conclusion mu munota umwe kavuga ati akanyoni karagurutse ndibaza ku muhungu bitabaye pour la première fois urashobora kubibona ndibaza niko ndavyibaza kuko urumva ibintu bibaye ubwa mbere ntaba ari shapu ari umushapu ababicinye kwako ariko ikindi gihe none abimenyera gute ubona yabaye master dufate w'ibyo bikorwa master mbabarira yimvuga ndiko ndavugamwo ariko twavuze mu mvuga yatwe turapataje mu mvuga abantu baza kumva byoroshe akwereka gute wowe bikugaragarira ko ico gikorwa ari karacitwara mu komsi très bien abimenyereye asanzwe abizi atavyo yigeze abakinyi b'umupira hari umukinyi ashobora kwitwara neza mu kibuga akinye match 120 muri kariyere yiwe agasumbya uri karakina match y'incuro 510 yego wumva bihagaze muri experience yo kuvuga ko akinye match nyinshi ahubwo nkeya ukinye uzi ikintu ufise ubumenyi bungana gute hari ibintu bitandukanye ndakubaza none biza gutandukana abantu noze gutandukana n'abantu tuje no kubaririmbyi imbere ko bishura wumve ko nogwa n'ubundi bwinshi abaririmbyi ba performing kuri stage aba baririmba ama live sorry gato mbanze mpeza hano hantu ntashobora gukora live y'igitangaza kandi stage yegiye kubugira kabiri mu gihe hari undi yize k'incuro 98 atarashobora kuyikontrola akaririmba nabi n'ama content atagira uko angana ijo zica kabiri ndaza kuvuga ica gatatu ni waheza ica gatatu banzukireke mbugiki kuko ikinina kivugushatse ni ica gatatu cugihera ndakubaza none wewe umwana atari ikintu na kimwe ufashe indome turi kuvuga amavoyere yose siko ariko ugafata urudome rumwe ukamushira imbere tinsomera urudome nuruhe yori kumbwira kuri ku nshuro ya mbere twaharenze uhibuke aho uri kurafata umuntu akiri mu nyine hagifunguka ntazi n'ahantu amaso yewe ahetiye kura inshuro ya mbere twayirenze ijya ya mbere twayirenze ahubwo turi muri experience y'ikirenga niyigereranije uriya mwana ariko arasomeshwa ubugira 10 hari gihe usanga bikiri ko biramugora uriko arasomesha ubugira gatatu asigaye azisoma neza turiko turavuga ku muganda hacu nanje navuze inshuro ya mbere oya ku nshuro ya mbere ho none ku nshuro ya mbere uvuga ugaca wuzura ingobe iyo twayirenze twahereye kuri kabiri kuduga naho sasa Kiki ntaco tugaruke ku ntama yacu kwa tugeze niko ndagusigura ndakubwira ngo reka kumva yuko uriya mwana w'umuhungu wewe uburyo bimeze yumva yuko menga nta n'igipimo c'ubusugi kuri we kibaho nta naho wobimenyera aza kubwirira impuwe z'ikirenga ngo yumve akantu kavuga ngo none kuno muntu okay tubivuge mu buryo bwumvikana ko maze kubutakariza batanu kubera iki ejo Imana yompa umugore yabutakaje no ku rugero runini kubera hariho kubutakaza ku rugero runini hariho kubutakaza kangahe hariho kangahe no banda bivuga mu buryo bw'amabarabara sinzo twayaza ati none 28 Novembre nakakabarabara gacamwe idarayeri gusa reka tubireka muri ubwo buryo wasanga ari ibintu binini cyane
urumva ariko mu buryo bwo wa muntu aba yaramaze hari umuntu aba yarakoze ibintu akanabigira umwuga urumva ntabwo bize guhura na wa muntu kumbure katombose rimwe kabiri akumva yuko ico kintu yohava agiheba n'ingoga sinini mburi kurumva aho hantu n'ahantu bashaka kugera ko ndahumva wa muhungu rero ntabwo yoca agira impuhwe z'ikirenga ngo yumve ko yovuga ati n'ukuri nanje mfatiye ku vyo nakoze ntabwo nkikwiriye umukobwa w'isugi hanyuma nubwo tworeka ivyo vy'ubusugi kubera ngo bisigaye bigoye ku ruhande rumwe n'umuzi w'ibuye ariko nta nubwo yigera avuga ngo nubwo noronka basi ngo wagize gake ngo canke ngo ingeso zitarononeka muri we agoma yumva yuko akeneye wa mukobwa w'imico myiza wa mukobwa yigenje impamvu zone yagana abana abantu bita ngo nabanywa rumogi aba bahungu bavuga ngo nabantu b'imico myiza ariko nomoje ngo wifuza ngo umugore ameze gute azo umugore azodekirive ngo umugore ngo yubaha Imana atayubaha wewe wumvize ka kantu kaba mu kwikunda k'umuntu uko kwikunda ni kubi uko ndakwanga niko bimeze nibyo nashatse ubanza utahure ngo umugore ngo anyubahira abavyeyi ngo wa wundi kandi utwo kubaha biwiwe biranashoboka ngo umva uzumva ari kararema umukobwa w'igitangaza byose bihagaze ku ndero y'igitangaza kandi hari n'igihana bivuga nimba no muri interview mukaba murikora ari karanywa urumogi yego kuri we ntaco bitwaye kandi nyene ubushakashatsi bwerekana yuko umugabo ashobora kuba ari kinane kuri izo mpande zose akaba hanavanga n'umugore inshuro nyinshi ariko urugo rweruka guma ruhagaze ariko bakakubwira ngo umugore nabigerageze rimwe gusa urabe ngo urugo ruratemba urabe ngo umutima wose uri mu kirari ahantu hose ariko umugabo arashobora kuba ngo ari no muri iyo action akabikora mu bwonko bwiwe hari umugore wiwe cyangwa akabiheza yikubita yumva yonarira urumva abagabo burya ari abana beza yikubitayo ndiko turi mu kiganiro sinkunda kugwana uhava naje nkubita ngo akabikora ngo agaheza amarira atemba akavuga ati kubera iki nciye mu mugore wanje vraiment ngo akumva amarira yagiye kubikora utabwe ngo afise bwo kuja kubikora uruzi ikintu kiba camuhenze igiki uruzi ikintu niwe kiba camuhenze ni kwa kuganzwa n'umubiri kuguhuma amaso nk'iminota 30 biheze kavuga ati ndavyubahutse kwe kugeza n'igihe umugabo ataka gusaba ikigongo utanabimenye biraba uzobajya gusaba mu kigongwe je vous respecte ariko utwo tuntu ibyo bintu byo kwigira utumana udupetit dieu urumva ukumva ko umenga we hari amakosa wemereye gukora ukagirirwa imbabazi mugabo uyunda yakoze aca bigicibwa atogirirwa imbabazi ntubona mukunda sinabivuze ntubona mufitiye urukundo wuba wikunda sinabivuze nshaka gushigikira ngo aya makosa bayakore mugandi ko ndakumvisha uburyo society tubayemwo uburemere bw'ibintu babumeze nako ndakubwira uburyo umugabo kuri yo kambere ahinduka umwana mwiza ku rugero rwo ashobora gutaha utanabimenya akabigusabira imbabazi ati gute bakubwira ko nk'abagabo benshi baca inyuma abagore babo kenshi iyo atashe yabikoze niwo musa azohitana amasiripurize atigeza gutahanira ariko muri we arigaya akumva azirikana ikosa yakoze ugasanga ari karakuzanira utugifti dutandukanye n'uko atahora go urumva ko ari karigaya niyo mpamvu bibandanije umuntu abayeho uko biroroshe ko ejo yobiheba mu gihe umutima w'umugore wose ico kintu bakubwira ngo kugira azoveye n'ubwo haba deliverance y'abakozi b'Imana ijana biragoye kuko aranabyihana amezi abiri ejo akabisubiramo hari n'igihe bataha bakagira bagahitira kugwana bakaba bakubita kandi bavuye no kubaca inyuma ivyo biri easy iyo ni exception niko twitse pana exception none barakubwira ngo nimba hari umugabo w'umwana mwiza ni umugabo atashe muhira mu rugo rw'umugore yarasanzwe akunda ariko akaba atashe yamuciye inyuma ataha yiyoroheje cyane ku magift menshi uriko n'udutiyo ndabahaye mugabo ntimuze mutugendereko kuko ari abatahana ayo magift ibyo bintu batabikoze muguri yo mugabo ataha muri we yigaye nivyo nasomye hano ariko simaka amateoria y'abanditsi ngo kuba ari kuri 100% simaka ibyo bavuga ngo biba ari byo mugabo kino kintu cyumviriye neza wogitora mwakana nenda kubaza iki ijambo ni bakoze ubyumva bakubwira yuko umugabo ngo umugore yarenze ibigongo biragoye ko yogaruka ngo umugabo abagabo banabikora kenshi ariko ingo zabo zikomeza zagati akizi mvuga ntazurumva none bere batama babivuze babikuye hariho ikintu mwe mutazi na gatoya twebwe nimuvuge ngo turavuga cyane ngo ntabanga ngo tugira nimba hariho umuntu wa mbere agira ibanga n'umugore je no bikibanga
imyaka 30 ntari kubwiye n'umunsi n'umwe ukavuze neza ibanga mu bikora rizi kuri urwo rugero nirijya banga nyene iryo ntajyo wopfa umenya urumva rero dufata uri umugabo wanje naguciye inyuma kubera menga bigaragara muri societe nkaho menga biri honte cyane ku mugore je no guca inyuma gusa sindabikunda gucana inyuma oya nturiko urabivuga kubera ariko ndiko ndatanga uburorero no guca inyuma nejo kansubira bagafata bakate bavuge ngo no guca inyuma ngo nejo no guca oya turi mu kiyago baze bakirabe cyose bakimare wonca inyuma nejo kanca inyuma umwaka ugaheruka atangwa nundi ukaza imyaka 10 kikubita ntigeze menya nkanavyara n'umwana urumva umwe canke babiri batari gwawe ukanabarera niyo mpamvu rero mwebwe mushatse namwe mwoca bugufi oya aha ariko avuga intuzeya ubukomezi canke ico no kwita Babylon umva ko mu myaka 10 yohera muri ivyo tubivuge muri iyo sanse mugo mugabo ivyo ntivyo mukundira kubera iki faiblesse yaho hantu agira ni bwa bwana bwiza nariko ndakubwira we abana nabwo butuma yo nagusaba imbabazi no kuca utamenye kuvuga ati madame mbabari bwiza ubuhe uja kumuca inyuma kubera iki mubo mufise naba guhagije ye nico kintu sinagikunze niba hari ibyo atagukorera nimwo kwicara nka couple mukabiganirako ivyo ubugiye kuhiga mu bandi iwi wabitari bibari ariko kubera iki kamutorotse nyuma y'umwaka kiga yakabivamwo mugabo wewe ntikabe kugutura kabigumyemwo n'imyaka 10 iraheze wanavyaye n'umwana atari gwiwe ashaje azi ko ari uwiwe ariko abagabo ni benshi kwamara kumvise bahamagara nako bati nze kukwereka umwana navyaye hanze c'est normal hari akantu wavuze kaca kana clotira kakanu turiko turavugako siko kagutahuza impamvu umugore ashobora kubikora ivyo bintu ntabivuga akabigira ibanga rikomeye ntagusaba izo mbabazi kubera azi ko uwo mutima wo kumubabarira utowugira nk'uwo yogira kubabarira wavyivugiye ubwawe ko wavyivugiye ubwawe ushobora kubimenya ko yagucitinze ukibimenya gusa nta excuse ntaki ni sort de ma vie nzogira uwundi mugore atari wewe kubera yagucitinze iryo rimwe ukabimenya kanabigusabira imbabazi rero nimba yagucitinze bikarinda yo akagucitinga nta mpamvu yo kubikubwira yagucitinze biramugumamwo ubuzima burabandanya kugira mugume muri umuryango sino nico kibatera kutabivuga ariko bibaza umugabo nubwo navuze uko we ko biba byoroshe kuba wo bivuga kubera uzi nyene uvuga ati je Yega n'umugabo yakubwiye ati ivyo byabaye mbo kubera yega n'umugabo nakubwiye ntabivuga ngo byaturuko akora ibimenyetso bituma aho bibona cyangwa ukazobibona nimba haravuyemo nk'umwana amukwereka ariko wibaza ko abagore bose rero weca yihangana akavuga ngo mutware wanje ngo tubandanye nta kibazo none twe ko tubabarira mubabarira gute ko ashaka kugira ngo yakubabariye ahubwo nawe agace tangira kwigiza ngo kumwe wavuga akabiba nk'igihe nibihe utigize bimenya nk'uko menga ariko arakwishura kubera ko hari yindi teori natinye cyane ivuga yuko ngo abagore badaheranwa ko nawe aca guca inyuma ngo kora yewe gaye arakuregera nk'inyuma y'imyaka 2 nawe ayihereza umuntu akavuga ati reka nanje hababuke nawe yarahababuye urumva ko yashobora kubaho sindabihaririye ariko impamvu abagabo kenshi bakunda kubigira nuko twebwe muri twebwe dusanzwe tunatinya twumva ko urwo rugo rutosambuka bazo kuvuga ko umugore adashobotse wataye urugo rwawe wagize iki niyo mpamvu rero n'izo mbabazi rimwe na rimwe tuzitanga atari uko tutari no kureka kuzitanga ngo twibandanirize ubuzima ukundi tuba prisonnier yuko society ishobora kudufata tukavuga tuti reka ndamabarire nta kundi ariko rero ku bintu uvuze kantu nibutsemwo nakandi kantu bavuga bujyanye n'uko bivuze bujya abagore ngo ibintu nk'ivyo babikora gake ibi byo gucitingana yego ariko barakubwira ati nimba hari umuntu arenza abikora aba ari umuhinga muri byo nikijya bari kuravuga n'umugore kuko arenza abikora ntiwokurayo abagabo nabo babikora kenshi ariko naho nyene iyo tewe sinda none babikora kenshi nabande kugira byuko yuko ari babikora kenshi baba babikoze nabande kugira bo babikora nabo bakaguma ari gake babikora abo nabo ni baba ari gake canke bahurira baba ari nk'abagabo 10 bahurira ku mugore umwe ivyo bintu ntivyumvikana uko bari kose ndibaza bakunda kuja cane ndibaza mu bana b'abakobwa bahenda urumva basumvye uburyo ambwira ati nzoza ndakugurira ibi nzoza ndaguha ibi nimba uwo mwana ashaka kwambara agapantaro keza akavuga ati reka ndavyemere nimba ashaka telefone nziza reka ndavyemere kenshi cane
ni mu bana b'abakobwa si cane mu bagore babandi n'abana b'abakobwa sasa aba bakobwa bameze uko naho nashaka ugere aba yicaye aze ubuzima muri abo bantu akiyandarika kuri urwo rugero yarakwiye gutangara ejo ageze mu kintu cyitwa urugo rukanga wumva yaramaze umwanya abibura ubuto gwiza ejo ngo mwubakira kuno munsi biterwa bagweza no ku rugero ushobora kubana n'umuntu ibikorwa hafi ya byose mukora akabikora agukompara n'abandi yamenye muri kahise ndakubaze ninde yakubwiye ko mbega abo bana b'abakobwa bishika bakagira iyo mico itari myiza ko ari bo ngo baca bagira ingombi habwo ko abo bakagira ingombi besha abara batekereje bitwaye neza bihanganye kurumva umwana w'umukobwa kandi shaka ujya akakantu nshobora kuba agiye muri izo ngeso hariho ubwenga amenya araganira n'uwo mugabo arabona comportement z'abo bagabo uko bitwara ku bagore babo rero nawe mukubwira shura y'umuntu bazobana wowe ntumudiraga vyoroshe ngo kwemerere ko umubera umugore araba umuhungu afise imico itandukanye na y'ababandi yabonye kugira we wagira urugo rwiza wowe ndaraho yicaye muhiri wabo ahava agiye ku ishuri canke ahava agiye gukora akazi runaka akaca ataha akaja no kwisengera nta bantu yaganiriye nabo ayo makuru ntayafise wa mutipe wambwira yicaye ahantu bakamubaza tushaka umugore ameze gute shaka umugore atekereje umukobwa asenga niki nujya kenshi ashaza akadiraga wa mukobwa yize ko yabonye ko atekereza asenga akaza amuciye ko bugufi ndagukunda nifuza ko tugira umuryango umwana w'umukobwa akabona aramukunze ashaka ati reka ngira urugo ndaronsa umugabo akaca yisanga rero komenga ujya yizigamye ababaye victime y'amakosa yujya ubagiye kubana yakoze muri kahise akayasurvivinga kandi ataruhara bifise aba victime kubera atamakuru abafise ariko simvuze ngo simvuze ngo yiyandarike kugira agire ngo ivyamenya arashobora kwidocumenta mu bundi buryo akaganira n'abamama n'abantu bakuze bamusumvye ivyiyumviro akamenyana nabo akaganira n'abanyene bafise experience mu bintu bitandukanye vy'ingo hanyuma agashobora kumenya nomenya gute ko umuntu ankunda nimba mbariye ko ankunda aje ndondera yaranyize ko jeho nofata umwanya wo kumwiga kunguti kugira nshobore kumenya ko umuntu ari we bikwiriye ko dushingana urugo paka aje kumbwira ko ankunda kubera ntagendana nabo bahungu niki kubera ari waje ngo nce numva ko ari we nkunda hama nemere kuba kumwe nawe kubera yanyigaragarije neza sasa ubona gute byaba byakunda nuko umugani wa umuntu adashoka bimenya uriya muntu bambabarire nkoreshe ndabite uriya muntu w'ikirara nimba navugiye sindi ko ndumva ikintu bigwanamo neza ariko uriya muntu yitwaye nabi iyaba yahura n'uwitwaye inkuko si burya byoba neza gusumba kubera bo mumva menga bafise experience barazinanya hari nibyo babato bagipfa canke ageze ku rugero avuga ati je naco ntabonye n'ukuri sinoba nkigendera muri ibi bona ko bahanerega arasara umutwe yo wumena nanje ndasara umutwe no wumena reka dutunze mugabo turi muri monde parfois il est injuste kwa kundi wavuga ko umuntu adekona kwa kundi wavuga ko umukobwa ajyamana n'abakobwa benshi batandukanye ashaka utajyambanye nabo bahungu nawe uwo mukobwa ni kwaje kurondera umuhungu atekereza yitonze yewe ngira ngo akiri n'imanzi kugira ngo agira urugo rwiza nawe ibiriza arabishaka ariko abakobwa buno munsi cyo ngo ntimwaba mukigifu byo kuvangura umuhungu ngo atekereje ngo uri SÉRIE mugi ujuje condition imwe gusa mu mufuka abonye hatonyanga agafaranga ivyo ngo vyo kukwiga ko ngurumva ngo simba aratekereje ngo mani ngumva ngo numutipe ngo muri ko murayaga ngo umva afise ibyiyumviro ivyo byiyumviro bidaherekejwe n'amafaranga uno munsi burya ngo biragoye kugira icubahira imbere y'umwana w'umukobwa aho urageneralije siko hariho abana b'abakobwa bien sûr atakira ngo ufise imico myiza canke iki ariko urumva uko biri kose abakuje ko azi nyene ko hari ukuntu runaka umeze kugoye uri bizarre mugabo akeneye ayo mafaranga uriko uvuga kujya akuje ko akurikiye amafaranga nibyo uri kurambwira ko muri rusanga ariko no munsi bimeze niyo maka menshi ahari nibyo biriko biranavuga muri society
ariko si bose nabikubwiye si bose no wakuza kurumva ari izo noti ko biri kose ababibona ko hari ikintu yirengagije ariko bigenda gute abakobwa nyine uzava usanga bafise imitima iguma bigenda gute nk'ubu ngo uhite nk'umuntu wumva ko mugiye kubana ubuzima bwose umutima ukubwira nyene ko utamukunda ahubwo ukurikiye icyo afise ugahitamwo nyene kabisa mugasinya ibintu byose ukavuga ko ugiye kubaka je nibaza ko uwo muntu yahisemwo guco abaje yateguye umutima bidapfa kumubabaza kuko azi ico ashaka arazi ico akeneye hamwe ho hari umuntu aje kubaka adakeneye urukundo adakeneye affection mu rugo rwiwe none affection atayironse nimba yaje kurondera kwivyo gusa ashobora kuba kumwe n'abahambaye amafaranga akayaronka iyo affection tayimuha akayirondera ku wundi muntu kuko aba afise ikindi kintu yaje arondera ukivuze neza urwo rukundo arayo mafaranga no kuvuga mu rugo hari nk'urondera adresse gusa mu umutima wiwe sihuba ubu dufate akaba yarafise nk'umuntu bakundana yakunda hanyuma inyuma rero kugira urwo rugo y'amafaranga harimwo akaza aribeta n'uwo muntu mugabo ugasanga wanashaka avuga ati amafaranga nari ndakeneye bene urukundo utariko kubera amafaranga ariyo nkeneye cane reka bariyo nkurikira we aciye agira imana dufate uwo mugabo akaca mukunda akaba ari attentionné aho hantu ntaho yoja ariko akubuze arashobora kuja aho handi hantu nkuko atona haja mugabo yifitiye ayo mafaranga yiwe kuko niyo yambere abakeneye hanyuma nk'uwo muntu baba bagiye kubana atigize guhugu umugani wa babandi canke ngo bamushire igitambara ku maso bigenda gute ngo arinde agera ku rugero rwo kubana n'umuntu ameze nk'uko atabonye yuko ica kurikiye atari urukundo numva uwo muntu aba bizwi ariko kose uriya mugabo niko ndavuga kuri uwo mugabo niyo bibona ntashobora kureba ko bacu n'umuntu ankundira amafaranga nta rukundo no kubesha ko ndagukunda ntagukunda as long as hari ikintu nkeneye no kine si gukina no kwactinga erega abakinyi ba filme si twe twenyene tuzikina nga mu buzima busanzwe hari abazikina nuko bataje imbere ya kamera oya byo ubuzima bwishukiye kuraba na bino bintu turimo hano nabo turiko turabona iruhande zacu na hehe byo haba harimo nyene ikintu gisa no kwactinga mugabo sinibaza yuko sindiko ndigira umunyabwenge cyane ariko sinibaza yuko umuntu twogenda no kwezi kumwe abiri amezi 3 ntarabona yuko ankunda vyanyavyo kabisa je niko mba numva menga yempindura handi hantu muganda muravyo urabona tuno muntu turi mu rukundo canke turiko turabeshanya yego no musara n'abantu bemera kuba muri relationship bose bazi ko bariko barabeshanya ariko bakemera kubiguma mwuko izino kana ntazo urabona bazi ko bariko barabeshanya bazi ko nk'ubu uri kurambesha kandi nkaba nabonye ko nawe uzi yuko ndiko ndakubesha ariko tukaba mw'ivyo bintu tukabeshanya muri ubwo buryo mugasi nibaza ko kuri yoka mugera ku rugero rwo gupanga ikintu cyitwa mariage uyabona abana bafite ico bagamije bose no kubandabona abana bose hari inyungu babifisemo ntiyaye nk'akarorero ijya kayambere inyungu nk'abagabo babarondera mwe nabo bivyigenze n'umunyenga wo mu gitanda niko ndavyumva uriya mukobwa nawe n'amafaranga none nikiye cyo tuma murengera ivyo kugeza no mu rugo wa mukobwa yabona kurondera ko amahera kugeza mu nabanye wari usanzwe yafise dufate mu mugayo relation murimwo mubibona ko atari sawa mwese none mwoguma mubibona bitari sawa mwese hama mukagumana gute nuko abari inyungu ubona muri uwo muntu nawe akubonamo nyine ndiko ndibaza ko byopfira mu nzira mutaragera kuri mariage niko nibaza hari habo bipfa nabo bidapfa kuko umugabo nawe sinibaza ko yokwikwegera arico kintu cyo nyene yakubonye ko ukamenga gutwaye nk'uko uguze mugihe nubwo atogutwara yobandanya kabironka hanze umva ko kana biravana erega ko ucinduka nk'umutwaro mu gihe akwiyegereje ngo mubane mu nzimu niko ndavyumva biragoye biragoye iyi sije nini cyane ana abantu bayumva kavuga tese bano bana babayaga bino bintu wewe wubatse ryari ufise abana simaka ngo buri mw'ivyo bintu hari ico bita experience akiz nivyo baba warigiye ku bandi cyangwa ukavyigira hanze canke ibitabo wasomye na experience veki mbere abigisha beza bujya kwisi bakubwira ngo sina abayigisha ivyo babayemo oya habwo nabigisha ivyo bazi barawe ahandi hantu ariyo mpamvu uzosanga abigisha benshi gusa bafise akadefo babamwo kakantu kavuga ngo murumva ivyo mvuga ntimurabe ivyo nkora uzi impamvu nuko abashobora kwigisha ibintu nawe nyene atogenderamwo ngo ashobore sinzi ko urabibona
kugeza n'igihe nk'aba relationship counselors ku isi nzima abenshi bakubwira yuko nabantu bubatse ingo zirabananira abandi baradiforcinga kandi bo birirwa barubakiza abandi biciye mu nyigisho batanga kandi bakazubaka zigakunda ariko yagera kugwiwe bikanga gusa ntibitahuritse biratahuritse kuko nivyo ndi nabe ndakubwira shwa siko wowe urashobora kuba utari mubi mugabo ugahura n'umuntu n'ukuri atari mwiza kuri wewe atakorohereza ubuzima were ntucuje kwitwa umunyamakosa kubera wahuye n'umunyamakosa nubwo isi muri rusanga ariko ici bijaji ariko ntiwo kwitwa umunyamakosa ngo wikwirpabilize ngo uri mubi kandi utari mubi kandi watari wabigizemo uruhara kugira bigende nabi cyo washaka ko bigenda neza ika uyibona gute mfatiye kuri ico uriko ravuga ndabera nk'umu CEO afise company irimo abantu igihumbi zanka vyakunda abantu igihumbi arimo abashoboka n'abadashoboka hari haba abiba hari abasuzugura n'aba badashika ku mwanya ugasanga yarashoboye kubaka iyo timu y'abantu bose akayijera igakunda ugasanga company yiwe itera imbere umunsi ku munsi ariko vyagera ku muntu umwe wenyene yitwa umugore wiwe akamunanira Jesio kugeza habaye divorce je nahise niha inyishu ivuga ngo nko ku ruhande rw'abagwiza tunga benshi bamara umwanya munini bemvestisa muri business zabo bagasoma ibitabo bya business bakabamwe umwanya munini ubushakashatsi bwose kurara batajyanye bari muri ivyo bintu ariko muri ya masaha 72 nk'akarora afashe iyumvira kuri business akabaramwe isaha zibiri zo kwinvestisa muri relationship yiwe kwinvestisa mu rugo rwiwe ko ya company we yaresije akabumiya idea kubera umwanya ayiha ungana nk'uko urugo rwiwe aha masaha 2 muri 72 nyene adakwiye ruzokunda gute ko nawe nyene ari projet muzindi n'amakosa kuba gose mbuka bari amakosa yiwe kuko ari amakosa yiwe kuko biri kose nimba yari yemeje kurugira rukaba ari ruri important kuri we ategerezwa no gukura umwanya akagwemvisa samwe n'amafaranga akayashiramo bien sûr bishobotse nimba n'umugore wawe yokenera aba bodyguard ukabamuha nakarero ntanze ko ushobora kubatanga nabi bakaba mu barusambura mbona nashatse kuvuga kumva yuko ari muri security kumva yuko ararinzwe abayanezerewe ubuzima uziko hari umuntu usanga afise nk'umugabo uwo mugabo wiwe akamubona nka kugira abo mustare kuri TV ufite kamwifuza kamukumbura ageze no muhira akabatomwegera ufite ugasanga uwo muntu asigameze nk'umuetranje kandi yategeza ashikira ku kazi kandi avuye ku kazi arashitse no muhira ashikiye ku kazi niyaza no mu gitandaza kuza wasinziriye umva no kwegerana biraza kugorana mbere ugasanga hari umukozi wo muri company kuba ari secretary we bamana hagufi amuzi kugusumva yego akakana ko nyene baze bakarabe ino sije abari nini cyane uyu musore niba atari mugabo uri bahinde kabiranye bukica kano gakomeye duce tunaheza kavuga ngo uno musi hari amakopre ushobora kurongora nk'akoro canke mu bimaze nk'iminsi ugasanga umugore wawe ntagikunda yuko mu buzi ukora wami ruhande ziwe nk'akorero ugasanga yipfuza ko ukora akazi gatuma n'ibiruri mu ndwi uzoza vendredi dimanche uburagiye ibi navyo byagenze gute birabajena nta affection mugishaka mushaka abagabo banyu baze mwabakumbuye cyane abagukunda bingana iki si sinzi ndavyumva kubera umuntu ukunda uko biri kose urakenera kenshi ko aba hafi yawe urakenera kumenya amakuru yiwe kenshi kumva uko amerewe ibintu nyene nk'ivyo ariko kumva ko yaba kure yawe haba harimo ikibazo canke no kugira aje kure uronka uburyo wicira muri twatwira vyoroshe tundi sindabizi sinomucira kuko umuntu ameze uko sinzi kuvyumva wo menga hindutse umutwaro kuri wewe menga n'umuzigo mu gihe cari kibanza ciza co kuruhukiramo ico rero nico kitumvikana gutaja kure yawe umuntu wawe gutunezerezwa nuko atari hafi yawe kandi ubumva umwumva ijwi ukamenya utuntu twose tu reka ndabimare kuno kuntu twatenge tuvuga ngo urukundo rurabaho canke ntirukibaho je ndivugira ku bwanje ndakoresha umunota n'imisegonde 30 kumbure mugenzanje nawe bafise ukuntu abivuga je no bivuga kuno urukundo rurahari mbere ninagwisha gusa ico nemeza waratewe rumeze nk'umurima mwiza ugihari mugabo wamaze kuza urategwa n'ubukoko bwinshi bushaka kuwurya iyo rero banyiro bahagazemo neza bakagura imiti yica cuno dukoko wa muri murabandanya ugatotahara ukanera ejo ukaba wosarura bikagenda neza mugabo iyo wisamaye ko cange nawe ukaja
mu batera canke bashishikariza ko adukoko kona umurima ari gusanga uri kurisamburira ko wa murima ukaba wononekara je no ngo urukundo rurahari nubwo rurimo ingorane nyinshi dukwiye kugwizereramwo ahubwo tugafata iya mbere mu kuruyoboka no kurutunganya rukamera neza ariko kandi tugagara ku kintu kivuga ngo nikwe bambere dutegereza kubiba ugo rubuto kuko ntabwo wotera inanasi nguce witega ko abantu hazokura umukaratusi ni gwa rubuto ubivye ari gwo rukura mugabo ntiduce tuja muri gwa gweshi ruvuga ngo ntirugihari canke ngo tuhanura abakiri bato ngo ntabwo bakwiye kuba kwangwa ngo ntizigikunda mugabo ico nemeza co birasaba izindi strategy ubwenge bwinshi bagwige nimba bijye byose navuze umuntu agira company za kubera investment mwe cyangwa amafaranga nimba dufisa relationship counselor babiture wa mugani wawe bahanuza abantu bazima muri babandi batanu navuga ujye umwe bari we bumviriza ibyo avuga kuri abandi bane babahebe kubera ko maybe bashobora kubizereramwo ugasanga byatumye bibakoresha amahano ntibanabyizere cyane je nuko numva mu ncamake no bivuga ku ruhande rwanje numva no bashimira menga twogumana yamara reka mugenza wanje agira ikintu abivuze ko kuri ino sije twavuze ko mwanya munye uvuga ngo urukundo rurahari canke ntirugihari kumbe nawe arafise kamwe yohereza ko mu kurangiza duce tubikebanura nce ndana nabibwira akandi kantu ku bwanje nko nabivuze nahura ko urukundo ruriho kandi ruzohoraho ahubwo tureka kugwizera kubera uko tuba twarababajwe canke twarahuye n'ibintu nyene bitandukanye bituma tutagwizereramo ariko urukundo ruriho nimba uno munsi ubabaye no gukonseya ko utogeneraliza ngo uvuge ko bose ari babi abahungu bose ari babi canke abakobwa bose ari babi igihe cawe kizoza ugire uyiwawe ugire mwiza ariko bitware buke buke uhura nawe mushobora kuyaga ntimuce muja mu rukundo direct mubanze mu w'abagenzi mumenyane mwigane mugire utuntu dutandukanye muhurirako bibaye ngombwa ko hariho n'udukorwa mukorana mudukorane uraba amafaranga ngo ayaje hagute ayakunda gute ayakoresha nyene ibintu vyiwiwe gute urabe nimba ari abantu abitwara ko gute ahicubahira abantu ku rwego rungana gute nimba ari abavyeyi nimba ari abavukanyi donc muri rusangi utuntu twose tujya turi principal womenya kuri personality y'umuntu utumenye hanyuma wiyangaje kuba kumwe n'uwo muntu umuzi umuntu aragoye kumenya ijana kwijana ariko hari ibintu do base uzi kuri we nimba habitari sawa uvuga ati nyene ndabibona ko atari neza ndabigiyemwo ndabibona ko atari sawa canke nimba ari sawa uvuga ati ndabigiyemwo ndabibona ko ari sawa nico numva nabivuga ivyo birahagije ntaco norenza ko ndabashimire cyane mwebwe mwarafashe kano kanya ndabashimire umwanya munini twamaranye mutubwire uburyo mwabonye bino biganiro twagiye tubibaha mu rukurikirane nibiheze tuzobazana n'ibindi ariko igice cyambere kwa twihaye naho gihereye mutubwire uburyo mwagiye mubibona mubwire uburyo mwabonye mushiki wacu Akijuru Kristera mutubwire nimba bimwe mu nyigisho mwagiye muraronka zarabubatse ariko kandi mutubwire nikiye kindi kintu mwipfuza ariko utubwire ikintu cyo bacarahindutse muri nico watahuye biciye mwazino nyigisho urukundo wacahari ma sister Akijuru ndaro kwipfurije nawe dukorane mu biganza ndakwature kumugisha kubera ko nawe urarukeneye nawe ndakwatuye ko nawe urarukeneye kandi gwiza cyane amen ndakeneye n'umuntu nzoba nararuhaye arugumye aruzingatire nzero umuberwa karorero n'abazodumukomoka ko bazovuga ngo harabayeho kufura haleluya bitanga turabakunda cyane muri bayo RB Breast ciao ciao Capital Center, where hard work pays off.